umviriza, muzomenya ukuri. Bibiliya ntiyavuze ngo muzokumva ukuri. Nay, Bibiliya ivuze ngo muzomenya. Haleluya. Muzomenya, muzohishurirwa, muzomenya identite yanyu, muzohishurirwa amasezerano muse muri Kristo Yesu, muzokwisobanukirwa. Apana ngo nta uvi iwacu atera imbere, nta vy'ibyo abavi iwanyu, ariko uzokwimenya mu maso y'Imana no mu cimviro c'Imana no mu mugambi w'Imana. Niwamara kwimenya uko Yesu akwita nico yakugize, ivyo nivyo bizogukura muri forteresse zawe. Yesu ashimwe abantu b'Imana. Yesu ashimwe. Nta projet y'igihugu nimwe ndumva ikura abantu mu bigatanya no mu maforteresse ari mu vyimviro no mu mitima yabo kiretse Kristo wenyene. Kandi iyi projet yari kwiye kuronka finance, ariko kandi bayikorera hehe? Bayikora gute? Bevariwa gute success yayo? Canke byose nibiki? Ariko kandi ndaje kugira ngo muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha umwidegemvyo.